ntaco turi tutagizwe n'Imana, ntaco dufise tutahawe n'Imana. Imana ni kugira igihangange ngo uhangare abantu, ikugira igihangange ngo uhangaze abantu. Ugukomera k'umuntu ntigukomoka kubo yakomerekeje, gukomoka nyabuna kubo yakomeje n'abo yakomoreje. Ngayo amwe mu majambo ahambaye kandi ahimbaye iragira izima ritazimiza dukesha Petero Nkurunziza, umurundi w'umubanda, mwene Ngabisha wa Sebuginkere, Sebuginkere wa Nyambere, Nyambere wa Bigwatane vya Rusega rwa Mbiriko rwa Rubangura. Kwigenekerezo nk'iri mu mwaka wa 2020 niho nyine icubahiro Petero Nkurunziza yatanga. Iyi ni inshuro igira gatandatu twibuka umunsi mubi ku Barundi no ku bakunzi b'u Burundi, umunsi wadutwaye kiremesha, umuvyeyi akongera akaba umugabo we Junja n'ijambo, inseruka rukambye ntikinga amacukiro ubwo abahungu gwaramutse. Nyine icubahiro Petero Nkurunziza n'umwe mu bana indwi bangabisha Eustache na Minani Domitira. Yavukiye Ibuye muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera kwigerekezo rya 18 Kigarama umwaka w'1964. Petero Nkurunziza yize amashuri y'intango Ibuye, ayarangiza mu mwaka w'1980, acatandukira amashuri yisumbuye kuri Atene y'Igitega, uno munsi yitwa Lycée Musinzira. Mu mwaka w'1987 niho yarangiza amashuri yisumbuye, acayinjira muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ubuhinga bwo kwinonora imitsi n'inkino, aho yarangije mu mwaka w'1990 agatahukana indangabumenyi bita licence, afise amanota meza bita mu gifaransa distinction. Amaze kurangiza inyigisho muri kaminuza y'u Burundi, Petero Nkurunziza yaciye aja kwigisha icigwa cyo kwinonora imitsi n'inkino kw'ishure ryisumbuye Lycée Muramvya. Inyuma y'imyaka 2 kaminuza y'u Burundi yaramugomwe imutera iteka ryo kwigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino. Mu mwaka w'1994 Petero Nkurunziza yarubatse ugwiwe, agubakana n'umupfasoni Denise Nkurunziza, bavyarana abahungu 3 n'abakobwa 2. Kubera ubwicanyi bwadutse muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995, Petero Nkurunziza yaciye yanyaga afata inzira igana ku rugamba, aja kwifatanya n'abandi guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi n'abansi b'u Burundi mu mwaka w'1993, aho nyine icubahiro Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe biciye muri demokarasi, yagandaguranwa bunyamaswa n'abamufasha kurongora igihugu hamwe n'abene gihugu injojo ataco bazira. Ku rugamba rwo guhabuza demokarasi, Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubutwari n'ubuhizi, vyatumye aba mu ndongozi zo hejuru gushikaho yizerwa ngo arongore inama y'abanyagihugu baranira demokarasi nyakuri CNDD-FDD mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Kubera umutima w'ubuntu wamuranga muri vyose na hose, abo bari basangiye urugamba bamutazira umuhuza kuko yanka akarenganyo, kandi akaba ariwe bikorako igihe cose ibere riyaze. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari CNDD-FDD na leta afata kibanza y'ico gihe, Petero Nkurunziza na bagenzi we baciye batahuka muri Kigarama mu mwaka w'2003. Nkurunziza acashingwa amabanga yo kuba umushikiranganje adasanzwe, ministre d'Etat ajejwe n'intwari ibereye. Mu mwaka w'2005 kwigerekezo rya 19 Myandagaro, nyine icubahiro Petero Nkurunziza yaratowe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo arongore Burundi mu kiringo c'imyaka 5. Iruhande yo gutsimbataza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gusasagaza intwari ibereye, intwaro ya nyine icubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikogwa. Dusenga dukora dusenga, cabaye civugo ngenderwa ko ciwe kuva gishikira amabanga. Mu ngingo nyamukuru zamugize rurangiranwa zikamwongerereza n'igikundiro, harimo kwigisha abana bo mu mashuri y'intango ku buntu, ukuvura abana batarenze imyaka 5 ku buntu, ukuvura abavyeyi bibungenze bakongera bakibarukira mu bitaro n'amavuriro ya leta, hamwe no kutabuguza ibifungurwa bikenerwa kurusha ibindi mu gihe c'agahubo.
ivyo vyatumye abarundi sinzi bamuja inyuma mu kubaka amashure, amavuriro menshi, inyubakwa indongozi ziranguriramwo imirimo, ibibuga vy'inkino, amabarabara n'izindi nyubako rusange. Umusesekara w'amahoro n'umutekano mu Burundi vyagaragaye ku ngoma ya Nkurunziza, vyatumye Burundi bufata ingingo yo gusahiriza amakungu mu bikorwa vyo kugarukana amahoro no kuyatsimbataza muri Somalia, Haiti, Cote d'Ivoire, Sudani na Centrafrique. Kubera urukundo atigeze ahengeshanya kwereka abarundi, gwiyongera ku butore, ubutwari n'ubuhizi bamubonyemwo, baramwitoreye ku bwinshi mu mwaka w'2010, baramwuhirira mu mwaka w'2015, nawe abandanya kubahangaza, kubahagararira no kubateza imbere atiziganya uko bukeye uko bwije. Haba mu matora y'2010 canke mu matora y'2015, basesa nkuyoza ntaco batakoze ngo basubize Burundi mu ihumbi, ariko nyene icubahiro Petero Nkurunziza ahagarara rugabo, arahangana nabo, ababera ifuro ry'igiti, kanatsinda yarashigikiwe n'Imana n'abarundi sinzi. Afatiye ku mateka y'igihugu, cyane cyane ku vyagoye Burundi mu mwaka w'2010 no mwaka w'2015, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2016. Gutyo abarundi turiga kandi turamenya amabanga y'igihugu, turamenya iyo tuva niyo tuja, turamenya umwongo uhuma n'udahuma. Benshi muri twebwe twigira inama y'intango nshasha. Nyine icubahiro Petero Nkurunziza yari yarihaye ihangiro yo kunywanisha abarundi, ubutagisubira inyuma, abicishije mu kwegeraniriza mu miryango no kuvavanura n'ingendo ishingiye ku moko y'amomekerano. Mu nyigisho n'amajambo yavumereye, ntiyibagira guhimiriza abarundi kugaruka ku karanga n'akarangamutima byaranze basokuru, kugendera mu makanda y'intwari n'abahizi, byose tukabikora duciye bugufi. Ishami rishashaye gushurika ryubaha imizi, uhonyora mu makanda y'inzovu ugakira urume, ukwigenga nikubuza ukwigengesera, ukwiyubaha nikubuza ukwiyubara, ni imwe mu myibutsa twamwumvanye kenshi. Ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bibukira imboneza kizigenza Petero Nkurunziza, n'ishaka rishemeye ryo gusubiza Uburundi iteka ry'igihugu citunze kandi citunganiriza, igihugu c'abantu bataremewe kandi batarerewe gufashwa, ariko nyabuna baremewe gufashanya n'ayandi makungu. Mu higabane cyo gusimbataza intayo kwikukira, ntawe uzokwibagira uguhagarara rugabo kw'imboneza kizigenza Petero Nkurunziza, aho yavuga ati Uburundi n'igihugu c'abarundi, ntawe uzobukunda kurusha bene bwo. Yongera ati abazoza mu Burundi nk'abasuma barahawe ikaze, abazoza nk'abasuma nabo tuzobarenza urugo. Abo yabagereranije nangerageze wangoragoze, umwe yaburana ruvyironza agwita umwaba wase. Ubuhinga n'ubumenyi bukomoka ku vyo yanonosoye hamwe n'amabanga atandukanye yajejwe nko kuba umumenyereza, vyatumye atahura ko kugira urunani, kugendera ubumwe, guhuza umutima n'inama muri vyose na hose ari vyo soko n'intsinzi, ari vyo soko ry'intsinzi n'iterambere rirama. Yarakunda kugereranya Uburundi n'umugwi w'abakinyi, akavuga ati ntihatsinda umukinyi hatsinda umugwi, ati kandi ntihatsindwa umukinyi hatsindwa umugwi. Ivyiza vyaranze Imureza kizigenza Petero Nkurunziza si ivyo kuyaga umunsi umwe. Ico nturangiza ntibukije nuko yari yariyeguriye Imana, ayigira igitero n'icitabirizo mu buzima bwiwe. Iyo Mana ya Nkurunziza ariyo Mana y'abarundi, nta wigeze ayiyegekako ngo imutetereze. Nuko rero ya Mana imuherezo ryiza ku munsi nk'uyu, maze umubiri wiwe uruhukira muri iyi nganzo tugandagaje iruhande, umushaha wiwe nawo uhamvye imishaha izindi mfura z'Uburundi.